hari irembo rimwe gusa ryo kwinjira mu ijuru. Ariko ikibazo ni iki? Mbega wowe uremera guca muri iryo rembo? Mugira mwumvirize ikiganiro Nkorako Mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Mbega ni kangahe woba warumvise abavuga bati, ndizera ko Yesu ari umwigisha ahambaye w'umunyabwenge, ariko sinemera ko yoba ari Imana. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratuganirira kuri ico kibazo, kandi akerekana yuko Yesu Kristo ari we rembo rimwe gusa rija mu ijuru. Kuvuga ko Yesu ari Imana si jambo ry'umupasitori, umwigisha w'abana, canke uwundi munyabwenge yoba yaranonosoye ibya Bibiliya. Umwami Yesu wenyene niwe yavyivugiye, kandi abigaragarisha ukuvuka kwiwe gutangaje, ukubaho kwiwe, ugupfa no kuzuka kwiwe. Ukwemera Kristo rero ni ukwemera inyigisho ziwe zose, harimwo n'iyivuga ko ari we rembo rimwe gusa rija mu ijuru. Reka twumve ico Dr. Charles Stanley abivugako. Yesu aravuga mu butumwa bwa Yohana igice ca 3 ku murongo wa 3 ati, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Muri ico gice ca 3 ku murongo w'indwi aravuga ngo, ntutangazwe nuko nkubwiye nti mukwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Hano ntihavuga ngo ubigomvye ngo woshobora kuvuka ubwa kabiri, ahubwo Yesu avuga ko ari ngombwa. Umuntu rero ategereza kuvyagwa ubwa kabiri asangwa yoba agomba kuzoja mu ijuru. Nta yindi nzira, ni muri Yesu Kristo gusa. Ukumwakira nk'umukiza niko kuvuka ubwa kabiri. Reka twihweze iryo jambo gatoya. Ukuvuka ubwa kabiri ni igihe gikomeye c'intibagiranwa umuntu acamwo. Ariko umuntu ashobora guca mu bindi bihe vyinshi mu bugingo bwiwe, bikaba ari bimushikana ku kuvuka ubwa kabiri. Ukuvuka ubwa kabiri rero bishobora guca kure, ariko umunsi bibonekerako ni umunsi umwe gusa. Umuntu avuka ubwa kabiri urya mwanya amenye ko ari umunyavyaha, akamenye ko umwami Yesu Kristo yamupfiriye, akamwizera, agaca yisabira imbabazi ku vyaha vyiwe. Iryo niryo jambo Paulo yavuze mu cete ca kabiri c'Abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 17 ati, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari care mwigisha. Aho kuri nuko ukuvuka ubwa kabiri kurya nyene Imana ibivuga ari ugutangura bishasha, nukuvuka gushasha. Paulo aravuga ati, umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari care mwigishasha muri Kristo. Nukuvuga ko iyo umuntu avutse ubwa kabiri adahabwa uguharirwa ivyaha gusa, ariko kandi mpwemu yera aza muri we, aza mu bugingo bw'uwo muntu, akamuha umutima mushasha. Umuntu avutse ubwa kabiri aba abaye mushasha, ntabakiri wa wundi wa kera. Agira umutima mushasha n'ubugingo bushasha. Ubwo bugingo bushasha ni umwami Yesu Kristo. Uwo mutima mushasha ni mpwemu yera aba muri we. Ivyo kuvuka ubwa kabiri Yesu Kristo yabivuze ko amajambo akomeye, si bose bashobora kuyatahura. N'amajambo atangaje niho Yesu yabwira Nikodemo muri bwa butumwa bwa Yohana igice ca 3 ku murongo w'indwi ati, ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Ku murongo w'8 niho Yesu yabwiye Nikodemo yuko ukuvuka ubwa kabiri bigereranywa n'umuyaga. Ntushobora kwerekana iyo umuyaga uvuye n'iyo ugiye. Eka no kuvuka ubwa kabiri ni ikintu kitaboneka. Ico ushobora kubona ni imbuto ziva kuri uko kuvuka ubwa kabiri. Urabona yuko umuntu afise ubugingo bushasha. Ukomeje gusoma muri ico gice ca 3 c'ubutumwa bwa Yohana, urumva ico umuntu akwiye gukora kugira ngo avuke ubwa kabiri, naho atari we yivyara, avyagwa n'Imana. Mugenzi, shishikara gusoma wumve ukuvuka ubwa kabiri ico arico. Ubandanije mu bice vya 3, 5, 7, 8 muri ubwo butumwa bwa Yohana,
urabona ukuntu Yesu yagumye anyinyurana n'abafarisayo badashobora kumvikana nawe. Mu butumwa bwose bwa Yohana, Yesu yashimikiye ku vy'ukuvuka bwa kabiri no kuronka ubugingo bushasha. Ibitangaza vyose Yesu yakoze ntivyari bifise intumbero yo gukiza imitima gusa, igikuru nyabuna kwari gukiza imitima yabo. Raba muri ca gice ca gatatu ku murongo wa 14 aho avuga ati, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Ku murongo wa 15 naho haravuga ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Ubugingo budashira nabwo ni ingabirano kuri abo bose bavyawe ubwa kabiri. Ku murongo wa 16 rero aravuga ati, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ku murongo wa 18 naho aravuga ati, umwizera wese ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizera aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Raba muri ico gice ca gatatu ku murongo wa 6 ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko uburake bw'Imana buguma kuri we. Ngaha Yesu yashize ukwizera n'ukumvira ku rugezo rumwe. Raba mu butumwa bwa Yohana igice ca 5 ku murongo wa 24 naho Yesu aravuga ati, nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko aba avuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Muri ico gice nyene ca 5 ku murongo wa 38 haravuga ngo, bitaye ko ntimufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Mu gice ca 6 ku murongo wa 40 naho havuga ngo, kuko iki arico Data agomba yuko uwubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Mu gice c'indwi ku murongo wa 37 turasoma ngo, nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Ku murongo wa 38 naho aravuga ati, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe. Insiguro y'ayo mazi turayibona ku murongo wa 39 havuga ngo, ariko ivyo yabivuze kuri mwemu uwo abamwizera bagira bahabwe. Aho rero Pentekote ntiyari bwaze. Mu kurangiza uwo murongo wa 39 dusoma ngo, kuko mwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Twumvirize ku murongo wa 38 haravuga ngo, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe. Ni ukuvuga yuko ubuvutsi bwa kabiri mpwemu w'Imana azodudubiza mu bugingo bwiwe. Bibiliya iravuga mu butumwa bwa Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 ngo, abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 ku murongo wa 31 haravuga ngo, izera umwami Yesu urakira, mwe nawe mu nzu yawe. Mu butumwa bwa Yohana 3 ku murongo wa 16 naho turasoma ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Ukuvuka bwa kabiri rero ni uguhinduka kuboneka mu bugingo bw'umuntu kubwo kwizera Kristo. Mugenzi, uravuga uti, jewe nakuze nemera Yesu Kristo kuva nkiri umwana, nta ngorane rero mfise z'ukumwizera, kuko nahoze ndi umukristo kuva mu bwana bwanje. Ukwizera yuko Yesu yavukiye i Betelehemu, akaba yavyawe n'inkumi Mariya, akaba yahavuye abo umwigisha wa mbere akomeye cyane mu isi, mbere ukemera n'ibindi vyose abavyeyi bawe bakubwiye, ivyo vyose ntibihagije kugira ngo
witwe uwavyawe ubwa kabiri. Igikenewe ni uko wokwizera yuko Kristo ari Imana yigize umuntu ngo agukize ivyaha vyawe, maze ugaheza ukamwakira mu bugingo bwawe nk'umukiza. Yesu aravuga mu butumwa bwa Yohana 14 ku murongo wa 9 ati, uwubonye jewe ababonye data. Muri ubwo butumwa nyene bwa Yohana 10 umurongo wa 30 haravuga ngo jewe na data turi umwe. Mugenzi, asangwa rero utizera ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu, nturavuka ubwa kabiri. Hari benshi bavuga bati turemera Bibiliya, turemera Imana, Imana Mwana na Mpwemu Yera, ariko babajije yuko boba barizeye yuko Yesu Kristo ari Imana, bakakubwira bati hari bimwe bimwe twemera kuri Yesu, hari n'ibindi bimwe bimwe twemera kuri Mpwemu Yera, ariko ntitwemera ko ari Imana. Mugenzi, asangwa nawe utemera ko Kristo ari Imana yigize umuntu, wowe ufise Bibiliya yindi wemera, kandi nturavuka ubwa kabiri. Kumbure urizera ko Yesu Kristo yari umunyabwenge akomeye, n'umwigisha hambaye, umugira neza n'ibindi, ariko asangwa utemera ko ari Imana, wowe umureka kwizera n'ivyo bindi vyose vyiza yoba yarakoze, ukamufata nk'umubeshi ahambaye. Igihe wovuga ko Yesu Kristo atari Imana, ntiwovuga ko ari umuntu mwiza w'umunyakuri, kandi nawe avuga ko ari Imana. Asangwa rero atari Imana, wogomba ukareka kumwizera, ariko asangwa ari Imana, niwizere ko ari we rembo ry'ijuru, nk'uko biri mu butumwa bwa Yohana igice 10 ku murongo w'9, kandi wizere ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nk'uko vyanditswe muri ubwo butumwa bwa Yohana igice 14 ku murongo wa 6. Dufise inshuti n'abagenzi benshi biriko baravuga bati Yesu n'umuntu ahambaye, ariko ubabajije yuko boba bizera ko yabapfiriye kugira ngo bakizwe icaha, ivyo ntibavyemere. Asanga utizera rero yuko Yesu Kristo ari we nzira ija mu ijuru, ntiwihumurize, nuvuge uko biri mu mutima wawe yuko Kristo ari umubeshi ahambaye. Asanga rero ku bwawe Yesu Kristo ari umubeshi, numureke umuhebe, ariko asangwa wizera ko ari Imana, numuha ubugingo bwawe abwiganzire. Abantu benshi uyu munsi barihenda ngo bareko baraja mu ijuru, ariko ico nokubwira nawe nyene mugenzi, asanga utemera yuko Yesu Kristo ari Imana, uri mu bazimiye. Eka nturi kuraja mu ijuru, inzira ni imwe gusa, ni Yesu Kristo. Ndakugira inama, ntumere nka bamwe bavuga bati ndizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, yapfiriye ku musaraba kubw'ivyaha vyanje, ndizera ko ashobora kumparira ivyaha, ndizera. None uko kwizera kukumariye iki? Ukwizera gukiza nukwakira Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe, kandi ugaca wemera kugendera mu ijambo ry'Imana rikaguhindura. Ico womenya nuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana w'ikinege, nk'uko Bibiliya ibivuga. Aho nukuvuga yuko Yesu Kristo ari Imana. Ukwizera Yesu Kristo nugufata ingingo yo guhinduka, uhinduwe n'ijambo ry'Imana mu izina ry'uwo mwana w'Imana w'ikinege Yesu Kristo. Ukwizera Kristo nukumva mu mutima udakekeranya yuko Imana yoshobora kuguharira ivyaha, kandi ikaguha Mpwemu Yera kugira ngo abandanye kuguhingura ngo ugende nk'uko bibereye abana b'Imana. Abantu benshi bafise ubwoba mu kubaho kwabo kubera ko bataziga kuba mu mahoro n'umunezero ibihe bitazoshira. Mugenzi, asangwa warakijijwe ivyaha ku buntu bw'Imana, uzoba mu mahoro n'umunezero ibihe bitazoshira. Shishikara rero gukurikira Yesu Kristo mu kugenda nk'uko bibereye abera b'Imana, mbere n'abakubona babona ibikorwa vyawe vyiza, bahimbaze so wo mw'ijuru. Birababaje kubona abantu bakora ibizira bagakorera Satani kandi ari abakristo. Benshi rero uraraba ugasanga batigera bakizwa vy'ukuri. Mbega none
ico kwereka yuko wavutse ubwa kabiri ni giki? Mbega si uko wogira ukubaho gushasha? Si uko mpwemu yera yoguha ingabire ziwe? Mbega si uko mpwemu yera yoguma kwigisha akumenyesha kandi akakwemeza icyaha? Umviriza ndakubwire ico kumenyesha neza yuko wavutse ubwa kabiri canke ko utaravuka ubwa kabiri. Eka si uko waciye mu mashengero menshi kandi si uko wabatijwe, si uko udasiba mu rusengero kandi si uko utanga vyinshi canke wowe usenga cane mbere ugasoma Bibiliya kenshi. Igikuru cerekana yuko umuntu yavutse ubwa kabiri nuko mpwemu w'Imana aba muri we. Iyo rero wamaze kuvuka ubwa kabiri, mpwemu yera aba muri wewe, niwe akurongora akaguhingura, ukagenda nk'uko bibereye abera b'Imana, ukagenda nk'uko Imana igomba. Muri ico gihe uko ucumura ku Mana niko mpwemu yera aba muri wewe abikwemeza, kandi ico caha cawe kikakubuza amahoro. Asangwa naho wocumura ntihagire ico bikubwira, nta mpwemu w'Imana yoba ari muri wewe. Eka ntiwoba waravutse ubwa kabiri na gatoya. Amaherezo yawe hoba ari mu kiyaga caka umuriro, naho wowe udasiba mu rusengero kandi ukora vyinshi. Ntushobora kuja mw'ijuru udafise mpwemu yera, kuko ari we kidodo c'Imana cerekana ko umuntu yakijijwe. Mu vy'ukuri hari abantu benshi bagendera mu caha ibigirankana, eka batumvira Imana, mugabo bakagenda birata yuko bakijijwe. Ariko twumvirize neza, ntitwihende. Umuntu naho yoba yaravutse ubwa kabiri arashobora kugwa mu mutego canke akagwa mu ngeso mbi, bikamunanira kuvyigobotora ngo abohoke neza, maze amayinga agahera, amezi agahera canke akarenga. Erega burya abantu benshi baguma bigishwa mu rusengero ivyerekeye ngo ingene bokizwa gusa, ariko ntibigera bigishwa ingene botsimbatara mu gakiza kabo bamaze kukaronka. Ntibigishwa ico arico ubugingo, kuko mu vy'ukuri Kristo niwe bugingo muri twebwe, akaba ari we atwereka ingene tubaho. Umukristo rero naho yogwa mu vyaha, mpwemu yera aba muri we akomeza kumwemeza ivy'ico caha n'ivy'igihano caco. Umukristo rero arashobora gucumura, mugabo ntashobora kunezererwa no gucumura. Mugenzi, ntugahanga amaso abantu boba bari mu caha ngo bari barakijijwe ngo none heraba ingene bameze. Erega abo wita bakijijwe hari naho boba batigeze bakizwa. Turasoma mu cete ca mbere ca Yohana igice ca kabiri ku murongo wa 19 ngo bavuye muri twebwe ariko ntibara bacu. Iyo baba barabacu baba baragumanye natwe. Reka rero ndakwibarize, mbega urizera ko Yesu Kristo ari Imana? Mbega none Imana yobesha? Oya namba. Yesu niwe yivugiye ubwiwe mu butumwa bwa Yohana igice ca 3 ku murongo wa 3 ati, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Mbega iryo jambo uraryizera? Uravuga uti ndizera Yesu. None mu vy'ukuri ikivyemeza, ikivyerekana ni iki? Erega ukwizera izo muri Bibiliya kujana no gufata ingingo y'uguhinduka ukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Reka rero ngire ko ndakwibutsa wewe wumva zino nyigisho aho uri hose, uriwe wese, urazi neza yuko ukugororoka kwiwawe ubwawe kutotuma wemerwa mu nyonga z'Imana yera. Nta yindi nzira izotuma ushika mu ijuru atari ukumenya yuko Yesu Kristo yagupfiriye kugira ngo ukugwe ko umwenda w'icaha. Ico wokora rero ni ukumwaturira icaha cawe, ukamusaba imbabazi, maze ugaca uhitamwo kumukurikira. Asanga woba utari bwamwakire mu bugingo bwawe nk'umukiza, uyu munsi n'umwanya wawe aho woba uri hose. Wewe ubwire Yesu ivyawe, ivyaha vyawe, arakumva naho woba uri mu modoka, mu nzu canke ku kazi. Nturondere gutahura vyinshi cane, niwizere gusa yuko Yesu Kristo ari we rembo kandi ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu munsi rero Yesu Kristo arakubaza ngo mbega uragomba kuzoja mu bwami bw'ijuru niwamara gupfa? Kandi rero uzopfa nta kabuza. Asanga ugomba kuzoja mu ijuru
utegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Nanje ndakwifuriza kuvuka ubwa kabiri ugifise umwanya. Yesu yarabivuze neza mu buryo butomoye yuko inzira imwe gusa ija mu ijuru ariyo yaciye i Karuvariyo. Eka nta yindi nzira. Mugenzi, Charles Stanley arakwibutsa yuko ukwiye kwizera umwami Yesu, umenye ko uri umunyabyaha, maze wizere ko uwo mwami Yesu yagupfiriye ku musaraba, uheze umwisabira imbabazi. Igihe ufashe ingingo yo kwakira Kristo gutyo, ubuvutse bwa kabiri, ukaba uvutse mu muryango w'abana b'Imana. Aho rero uba utanguye urugendo ruja mu ijuru, aho uzonezeranwa n'Imana ibihe bitazoshira. Umwami Yesu aravuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice c'10 umurongo wa 27 n'uwa 28 ati, ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi, nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Umwami Yesu aravuga ati, jewe na Data turi umwe. Ni ukuvuga ko Yesu Kristo ari Imana. Ukuvuka kwiwe gutangaje, ibitangaza yakoze mu isi, ugupfa no kuzuka kwiwe, ibyo byose birerekana ko ari Imana. Wizere ko yagupfiriye ngo agukure kw'ibyaha, maze winjire mu muryango w'abana b'Imana. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu, inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 990.